stand in glory. I will see his face, and there I'll serve my King forever in that holy, holy place. Forever singing thank you, oh my Father, for giving us your Son and leading your Spirit to the work on earth. Bene data nshuti z'umusaraba namwe mwese mukunda gukurikira ibiganiro byacu bya RMTV, turabaha ikaze. Umwe wese aherereye turamuha ikaze. Turamuha ikaze. Ushobora kuba aho uri mu gitondo, ushobora kuba aho uri ku murango, ushobora kuba aho uri ku mugoroba, aho uri hose turaguha ikaze. Uyu munsi dufise twagiriwe ibakwe ryo kubabwira icyo Imana iriko iratubarira ubwo turi bugende muri uku kwezi kugira kane. Imana ihabwe icubahiro. Rero sinorenda kubarambira uyu munsi n'akanya gatoyi gusa kuko mfise iyo message gusa ngomba kubaha, mfise ubutumwa gusa ngomba kubabwira icyo Imana iriko iravuga, ndakibaha mu ikaze. Kaze rero bene data, kaze nshuti z'umusaraba, kaze mwese mudukurikira. Uyu n'umwanya mwiza tugira ngo tubabwire icyo Imana rero ikiravugana natwe. Reka tubanze dusenge, twishime mu biganza by'Imana kugira by'ukuri niyo kaze Imana iduhaye mu kwezi tuyakire neza kandi se tuyibemwo turi mu nsinzi idasanzwe dushigikiwe nayo muri byose. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimye ko wongeye kutugira neza uyu munsi, tugushimye ko wongeye kuduha iribakwe kugira ngo dushikirize ubwoko bwawe ico uriko urababwira mu kubaha ikaze mu kwezi kwa kane, ukwezi kwa Ndamukiza. None Imana turagushima, turaguhimbaza ukuri Imana igira neza. Tugushimye ko uri kumwe natwe, tugushimye ko kandi uzakomeza kubana natwe mu kanya tugiye tumarane n'ubwoko bwawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, reka vy'ukuri imessage waduhaye tuyishikirize uko wayiduhaye, kandi tuyishikirize neza uwiza kugira ko wese Mana, mu izina rya Yesu Kristo koko ibe iyiwe, ayakire ndetse ayicakire, kandi Mana ize umubere koko message muhimpinduka mu buzima agiye kugira, na cyane cyane muri uku kwezi kwa kane twamaze kwinjirana. Uri Imana igira neza, uri Imana itungaye. Reka ni natura akanwa havuga uvuge, Mana message wampaye bari uyisohora mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa nk'umuriro bukongere buyikurikire mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye ko rutunganye kandi wera. Ndasenga wari wese ariko arumviriza kugira ngo Mana we cyo musamaza cyose kigire kuri ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Mana nawe umuhombe by'ukuri iyi message mubere message nziza, imubere message ikuzana impinduka mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twongeye kubaha ikaze, twongeye kubaha ikaze. Wewe uriko uratwumviriza uyu munsi nturi umuhombe. Ndakunda kubabwira ntabwo uri umuhombe, by'ukuri ntabwo uri umuhombe. Umuntu afata akanya kumviriza ikintu Imana ibiki iravuga ni umuntu w'umuhirwa. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi turi itariki imwe y'ukwezi kwa kane, ndetse abenshi aho twakuriye canke ndetse saho twakuriye gusa ukoraga bavuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hari n'abandi bari mu bindi bihugu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane bamaze kuyigira itariki itariyo, ndetse ni itariki bamaze kuyiha wa mugwanizi, ni itariki bamaze guha Satani, kuko Satani we mubeshi wa mbere abaho. Bahise ngo ni itariki ngo yo kubesha. Imana idufashe cyane. Birashoboka ko n'uyu munsi wa none ukiko uragendera mu kubesha, ubyitiranye mu itariki ya mbere ngo reka mbeshe umuntu. Birashoboka ko n'uyu munsi wamaze kubesha abantu bangahe mu itariki ya mbere y'ukwa kane ngo birarekuwe kubesha. Twarabibayemo, abenshi barabibayemo, ariko kumenya ukuri nicyo cyonyine gusa cyonyine kitubohora. Imana ihabwe icubahiro. Rero ndakuzaniye mwene data ikintu gikomeye no munsi Imana ikavugana nawe. Uyu munsi Imana yaduhaye ikaze, wewe nanje nabo bose muri kumwe n'abandi bera, abera bose abaherereye, ndetse n'abera n'abari kuratundiriza bose, abantu bose batuye mu isi. uku n'ukwezi kwa kane mu kirundi wacu twita n'ukwezi kwa Ndamukiza, ariko n'ukwezi kudasanzwe. Reka ndabwire bene data, Imana ari kintu kiravuga kandi ari Imana ikintu itanze. Uyu munsi
iravuze ngo uku kwezi kwa kane tukwinjiremo kandi tuze dufate iki, tuze dufate uyu muhigo yuko ukwezi kwa kane kuzotwira kudasanzwe. Imana ihabwe icubahiro. Ariko Imana iravuze iti, yivuze muri aya majambo ati ukwezi kwa kane ni ukwezi ko kunesha. Imana ihabwe icubahiro. Reka koko ukwezi kwa kane kuze gutwira ukwezi ko kunesha umubiri. Imana ihabwe icubahiro. Ukwezi kwandamukiza, ukwezi ko kunesha umubiri, ntabwo ari ukwezi dutangura tubesha, oya, ahubwo n'ukwezi ko kunesha umubiri. Birashoboka ko waba ari ukikurabesha, birashoboka ko ari uki no mu bindi bintu, ariko Imana iravuga ngo ukwezi ko kunesha iki, ko kunesha umubiri. Imana ihabwe icubahiro. Ese mu zindi ndimi baravuga mu ukwezi kwa kane, reka tubivuge mu rurimi rw'igifaransa, mois à la conquête de la chair. Que ce mois d'avril soit ton mois dédié à la conquête de ta chair. Amen. Mwezi wa kushinda mwili. Ni muri Kiswahili. Utakuwa mwezi wa kushinda mwili. Uzugendere mu buzima bwo gutsinda umubiri wawe. Amen. Mu Cyongereza reka tuvuge duti month of conquering the flesh. Ngira ngo umubiri muri make uratugora mu bintu byose. Umubiri uratugora mu bintu byinshi. Imana ihabwe icubahiro, kandi Imana idufashe cyane. Ingaruka zo kuneshwa mu mubiri cyangwa ingaruka zo gutegwa mu mubiri ntabwo by'ukuri ari ingaruka ziba ku buzima bwacu gusa. Zishobora kuba ingaruka, izo ngaruka zo gutegwa mu mubiri cyangwa zo kuneshwa mu mubiri zirahindukira zigafata ubuzima bwacu, zigafata imiryango yacu, zigafata imirimo yacu, zigafata ubutunzi bwacu, eka zigafata ibintu byose bingarukiye ngaho. Imana idufashe cyane. Ariko ku kwezi ni kwa kwera ukwezi ko kunesha umubiri, ni kwa kwera ukwezi ko kunesha umubiri. Hari n'ibindi byinshi uzosanga wagiriyemo wabinesheje kubwo babanje kunesha iki, umubiri. Imana ihabwe icubahiro. Kuko iyo tubaho dukwiye kuba hatari twebwe, ariko tukaba hari imwe mu Imana akorera muri twebwe. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Rero bakundwa, sinkeneye kumenya muri make ngo wewe uri kuraca muri iki canke uri kuca muri kiriya, ariko icyo nagenda kubwira na n'uno munsi mu buryo bw'umwihariko, hari ibyo uhura nabyo mu buzima bwawe, hari byinshi uhura nabyo mu buzima bwawe. Nanje ubwanje ndumva ibitero by'umwasi Satani, kandi buri gihe sindabyumva rimwe, sindabyumva kabiri, yaka ibitero by'umwasi Satani ndabyumva buri gihe. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Kenshi ndaja ku rugamba, kenshi ndamugwanya, kenshi arangwanya nkamugwanya, nkasanga ndi mu rugamba, ariko nanje ibitero ndabyumva, nawe ibitero urabyumva, na mugenzi wawe ibitero arabyumva, bene data twese ibitero turabyumva. Yesu bimuke yavuze ngo ndabe mu byose mu ndeye babwiye ngo kugira ngo mushire ubwoba, ngo isi yuzuye ibyago byinshi, ariko je nanesha igisi. Rero intambara ndayijamo, intambara wayijamo, intambara n'abandi barayijamo, ariko turabanesha. Uku kwezi kwa kane kuzokwera ukwezi kwawe ko kunesha iki, umubiri. Imana ihabwe icubahiro. Mwezi wa kushinda mwili, le mois dédié à la conquête de ta chair. Imana ihabwe icubahiro kandi ifashe cyane. Umugwaniza aratera ibitero bikaze no kuri jewe, ariko iconzi ni kimwe gusa, n'uburyo dukwiye kubaho mu bihe nk'ivyo tubiterwa rwose n'amasezerano y'Imana. Icyo dukwiye kumenya ni kimwe gusa, ni kimwe n'uburyo dukwiye kubaho mu bihe nk'ivyo byo gutegwa no kunesha muri iyo ntambara tuba turimo. Ariko ibyo byose tukabiterwa n'iki, tukamenya tubibamo tubitewe n'iki, n'amasezerano y'Imana. Tukamenya ko tubinesha mu kwizera amasezerano y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Hari amasezerano y'Imana gusa iyo tuyizera, hari amasezerano y'Imana gusa iyo by'ukuri uyagendeyemo ubu unesha. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu sinkeneye kumenya ibyo kuracamo. Bishobora kuba ari byinshi, bishobora kuba ari biki, ariko ibyo kuracamo birahari. Hari ibigeragezo biza mu buzima bwawe, nanje ubwanje biraza, ariko gusa kimwe iconzi n'uburyo dukwiye kubaho. Hariho uburyo dukwiye kubaho mu bihe nk'ibyo, tukabiterwa n'iki. Ubwo buryo dukwiye kubaho tugateza kubuterwa n'iki, tubiterwa n'iki, tubiterwa n'amasezerano y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Reka ntatevye dusome muri Yesaya 43 umurongo wa Yesaya 43 umurongo wa kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu.
Imana ihabwa icubahiro. Twaze gusangamo amasezerano y'Imana, amwe mu masezerano y'Imana twoshobora kugira ko kandi ndetse tugira ko, ariko amasezerano iyo ndayibutse jewe arantera kuba mu bihe nk'ibyo byo kutegwa nanjye nongera ngwanya satani, kuko ari amasezerano y'Imana ku buzima bwanje, ni isezerano nakiriye ku buzima bwanje rirampa kunesha. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Iyo utari kuranesha umubiri, iyo umubiri kuko by'ukuri uri kurakunesha, hari n'ibindi byinshi bikururiramo bikakunesha. Kubisanga kunesha umubiri, iyo unesheje umubiri hari intambara nyinshi unesheje, ariko iyo utaranesha umubiri hari intambara nyinshi zikomeza kukugwanya. Imana idufashe cyane. Reka dusome tudatevye mwene data. Yesaya igice cya 43 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Reka ndabasomere nihuta. Haravuga ngo ariko none uku ni kuhora hagize uwakuremye yewe Yakobo, kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uri uwanje. Umurongo wa 2, niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Haleluya, ntiruzokubabura. Umurongo wa 3, kuko jewe nduhoraho Imana yawe, wera w'Isirayeli, umukiza wawe. Reka mbegejejeho. Imana ihabwa icubahiro. Ayo n'amasezerano y'Uwiteka. Nubwo twogendera twoca mu mazi menshi ntabwo azodutwara, nubwo twoca mu muriro nta nubwo ngo uzotubabura. Reka ndababwire, hari ibintu byinshi turiko turacamo, hari ibintu byinshi nawe uri kuracamo byotuma by'ukuri iyo udahagaze kuri ayo masezerano wo kwiheba. Hari ibintu byinshi uri kuracamo, ayo masezerano utayibutse wo kwiheba. Uko Yesu yaravuze ngo iyi si yuzuye ibyago byinshi, yarazi ko ibyago bitazobura kuza. Ibyo bikaba bibwira intumwa ziwe ngo ariko ntimugire ubwoba, ntimuhagarike imitima, ngo je naragize iki, naranesheje isi. Imana ihabwa icubahiro. Hari amasezerano niyo tubona babwiye ngo icyonzi niki n'uburyo dukwiye kubaho mu bihe nk'ibyo turiko turategwa, tukongera ibyo bihe tukabibamo tubitewe n'iki, tubitewe n'amasezerano y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Reka rero bene data, ndashaka ko mumenya ikintu kimwe. Muri Kristo Imana ubwayo niyo yonyene izogira iki, izotwitunganiriza. Woshobora kubona uti jewe hari ibintu, hari intambara ndimo, hari ibintu biriko biranesha kubwo mu buryo bw'umubiri. Reka ndababwire, muri Kristo Imana nyene yashoboye kutwitunganiriza. Imana ihabwa icubahiro. Wibuke iryo sezerano gusa ryonyene Imana itubwiye muri Yesaya. Ibyo uri kuracamo ukweze mu gihe kunanirwa, Imana izokwitunganiriza, kuko n'umuriro ntuzoguturira, kandi n'amazi ntazogutwara. Ibyo uri kuracamo ntacyo bizokugira, ntibizogutwara. Hanga amaso Imana, wibuke iryo sezerano. Wibuke Imana yavuga ngo Imana ya Isirayeli niyo Mana yawe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ya Yakobo niyo Mana yawe. We mwene data, uyu munsi umaze kuvuga ubwa kabiri, uyu munsi umenye ko Imana yako niyo Mana yawe. Ubu kwezi kukubera ukwezi ko kugira iki, ko kunesha mu mubiri. Hari isezerano ryo kuri wewe, wibuke yuko hari iki Imana yakugize by'ukuri umwana wawe Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ntutinye ibyo urimo, ntutinye, ahubwo haguruka urwane, haguruka. Imana ihabwa icubahiro. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, haguruka. Imana ihabwa icubahiro. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntacyo kunesha. Haguruka, nesha umubiri. Ukwezi gukwera ukwezi ko kunesha umubiri. Amen. Que son moi te soit et moi à la conquête de ta chair. Amen. Ne te laisse pas dominer par ta chair. Non. Ne te laisse pas dominer par ta chair. Shinda mwili, unesha umubiri wawe. Amen. Uri umuhizi mwene data, ndazi kuri umuhizi uri kuranyumviriza. Shinda mwili, unesha umubiri wawe. Ukwezi kwa 4 kuze ukwera ukwezi kw'intsinzi ko kunesha umubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iza dukomeza kandi idushikamisha. Muri iri kuraca Imana nizo kwikomereza, izo kwitunganiriza gukomeze kandi yongera igira iki, igushikamishe mwene data. Muri iki gihe cy'imishamirano, hari imishamirano turimo,
hari imishamirano ihari hagati ya twebwe na Satani. Ngo Satani ahiga kudutera, Satani agerageza kudutera, ariko twe turabanesha. Niyo mishamirano turimo muri iki gihe cy'imishamirano, aho Satani agerageza kudutera natwe tugerageza kumurwanya. Numva nyobowe kubisanzwe namwe ko nosangira namwe izi ntambwe zine zikurikiranye ndababwire zidasanzwe kugira ngo mushobore kugira iki gucagagura imigozi ibaboshe y'umugwanizi mu buzima bwanyu. Hari imigozi myinshi ibaboshe y'umugwanizi mu buzima bwanyu ituma koko buri gihe mwumva muri ko muraneshwa mu mubiri, ariko hari intambwe zine ngomba ndabasangize zoba tuba kugira ngo mukomeze gucagagura imigozi yose ibaboshe y'umugwanizi mu buzima bwanyu. Imana ihabwe icubahiro. Mu miryango yanyu, mu butunzi bwanyu, mu mirimo yanyu. Mvuze mu mirimo yanyu ndagomba kuvuga nini nk'abahawe imirimo. Ishobora kuba ari ministeri yawe. Hari imigozi kikuboshe ituma bitagenda neza mu muryango wawe, mu buzima bwawe, mu bana bawe, ku mugore wawe, mu butunzi bwawe. Kubera iki? Bivuye ukuntu Satani ari ukuntu yamaze kukubaha, yamaze kukubaha mu mubiri. Ari ukwezi kubera ukwezi ko kugira iki? Ko kunesha umubiri. Byukuri iyo umuntu amaze kunesha umubiri, iyo umuntu amaze kunesha umubiri ntaba ari wabakibayeho. Kunesha umubiri nicyo kintu cyambere gikomeye gituma byukuri ubutakiri wewe, uba byukuri uburi umuntu adasanzwe mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bwo muri ntemu. Mana habwe icubahiro. Reka ntarinze guteba, reka ndabasangiza izo ntambwe. Ushobora kwisana uri kurandika muri kano kanya, ariko ntusama. Intambwe ya mbere kandi ubwiye bene data, utegezwa gukara muri mpemu. Utegezwa gukara muri mpemu. Yenda ubwiye ngo hari intambwe zo dutuma byukuri tugera ku kunesha gukwiriye muri kino gihe turimo, ndetse muri uku kwezi tujya twinjiremo. Ubu unesha ukeneye gukara muki muri mpemu. Tu dois être violent spirituellement. Tu dois être violent spirituellement. Uteza ko umuntu akaze muri mpemu. Imana ifashe cyane. Utegeza kwikuramo ubwirasi. Utegeza kwikuramo ubwibone ko ushoboye ubwawe, hama uhamagara inkomezi zande za mpemu yera kugira ngo ushobore kandi ushishikare kurwanya umwasi. Haleluya, haleluya. Reka ndababwire ngo ntiwoshobora gukara muri mpemu, ntiwoshobora gukara muri mpemu by'ukuri utahamagaye inkomezi za mpemu yera zitari muri wewe. Igihe inkomezi za mpemu yera zitari muri wewe ntabwo ushobora gukara muri mpemu. Niyo mpamvu kugira ngo uwo muntu akaze muri mpemu, kugira ngo uwo muntu ari vyora muri mpemu, banza wikuremo ubwirasi bwawe bwo kwibaza yuko byukuri wewe wowe ushoboye, hari ikintu wowe uri bwishoboze. Ivyo banza ubihe ubiterere hariya. Kimwe uhamagare ubushobozi bwa mpemu yera bukorere muri wewe kugira ngo ushobore kugira iki? Ushobore kugira ngo mpemu yera ashobore kugufasha kandi agufashe kunesha, no kugira ngo ushishikare kurwanya umwasi wawe. Agufashe kumunesha no gushishikara kumugwana. Reka ntumunesha rimwe, ariko ushishikara kumugwana. Uko Satani wewe agerageza kudutera buri gihe, ariko inkomezi za mpemu zabaho kuzamo. Nure kubwo bwibone bwawe, nure kuko kwirata kwawe kwibaza ko hari icyo ushoboye. Ubu ko inkomezi za mpemu yera zizokubamo, nuhamagara mpemu yera inkomezi za mpemu zizokubamo, hama byukuri mpemu yera gushoboze kunesha no gushishikara kunesha urugamba. Iyo ntambwe igaragara, iyo ntambwe ifata kandi uyigumane. Ukwiye kuba umuntu akaze mu buryo bwo mu mwuka. Tu dois être violent spirituellement. Imana idufashe cyane. Reka ndababwire ku ntambwe yagira kabiri. Intambwe igira kabiri, hagarika kwitwara mu bihe byawe hama uteye intambwe yo kwizera. Hagarika kwitwara mu bihe byawe hama uteye intambwe yo kwizera. Muri iyi minsi cyendetse muri iki gihe ushobora kuba hari intege nke urimo, ushobora kuba ari ibintu bikorera kugwanya, ukumva ko koko byukuri ugwanya ukaneshwa, ariko hagerageza ukuntu umengo ivyo bintu ugomba kubiviva, ugomba uvyitwaremo. Tu veux cohabiter avec, uriko uragerageza ukuntu umengo ugira uvyitwaremo nyine ubibe muko nyine. Tera intambwe yo kwizera we kubibamo. Hinduka utera intambwe yo kwizera, ugira icyo ukoze. Imana habwe icubahiro. Ibyumviro byawe, amajambo n'ibikorwa byawe byose bitegerezwa kuba bishingiye ku kwizera Imana. Ntugafate ngo watewe n'ikintu runaka ngo ari ukuntu ugira ucyitwaremo ku bwawe. Nuko amajambo wovuga bivanye n'icyo kigeragezo urimo, bivanye n'icyo gitero urimo. Ibikorwa byawe
ikintu icyo ari cyo cyose gitegereza ko ari ikintu gishingiye kuki ku kwizera Imana. Niyo mpamvu ndakubwira ngo hagarika kwitwara mu bihe byawe, hamutera intambwe yo kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Urashobora kugerageza ibintu byose uzi gukora kugira ngo bigukundire kwitwara mu byo uri kuraca. Ukagira ikintu uri kuracamo gikunanije, ariko ukagerageza kurondera ikintu cyose ushoboye gukora kugira ngo bigukundire ko cya kigeragezo ucitwaramo. Ntikikubwiye cyane. Ariko ntushobora kwakira ibyawe. Ngenda kubwira ikintu kimwe, ntushobora kwakira ibyawe igihe udateye intambwe mu kwizera ngo ukorere ku masezerano y'Imana. Ukwibaza ngo ibyo urimo ngo ushobora kubyitwaramo gusa ngo bizohero. Ngenda kubwira ngo ibyawe, ibyo bashaka gushikako ntushobora kubishikako iyo utateye intambwe ugendere mu masezerano yo kugira iki, ugendere mu masezerano yo kwizera, ugendere mu kwizera amasezerano y'Imana. Ntibishoboka ko wokwakira ibyo bintu byawe, ntibishoboka ko wogera kuri iyo ntsinzi yawe utahagurutse by'ukuri ugendere ku masezerano y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Duhejeje gusoma haruguru muri Yesaya, mwumvise? Imana ihabwe icyubahiro. Nuhagarike kwitwara mu bihe byawe uri kuracamo bikunanije. Hagarika kwitwara muri ibyo bintu uri kuribaza ngo birakunanije, hama bibaze muri wabyitwaramo ngo uzoimanaje inguko ku bwawe. Tera intambwe yo kwizera. Nuvuga ngo ibyo ukora byose mu buryo bwo kubyitwaramo bibe gusa ari ibintu bishingiye ku kwizera Imana. Yaba amajambo yawe, yaba n'ibikorwa uri kurakora, bibe ibikorwa bishingiye ku kwizera Imana. Ariko ntibikorwa bishingiye kubwo ibyifuzo by'umubiri wawe, kubwo uko wiyumvira ubwenge bwawe ngo bwa bumeze ngo ugira witware muri icyo kintu. Ariko uhagarare gusa ku kintu ugize iki, uhagarare ku masezerano y'Imana, uhagarare mu kwizera Imana. Imana idufashe cyane. Reka ndakubwiye mwene data, hari intambwe igira gatatu. Hari intambwe igira gatatu, intambwe irakomeye. Kubyo uri kuracamo, kubuntu uri kuraneshwa mu mubiri, birashoboka yuko minsi yose wamuri ngaho urindiriye ko Satani agutera. Satani yamara kugutera ugahiga ukuntu umwanya wose uri kuragira iki, uhiga ngo nawe muzocuza kumugwanya. Hari abakristo bicaye ngaho bidibamiye ngo barindiriye gusa ko Satani abatera. Reka nabwire ngo Satani we yamaye ari kanuye. Iyi ntambwe ya gatatu iratubwira ngo hindukiza, ndetse hindura umukenyuro w'urugamba. Hindukiza, hindura umukenyuro w'urugamba, ugarure ibyo Satani yakwibye, ibyo Satani yagutwaye. Hindukiza. Ntushobora gutsinda urugamba mu gihe ugumye mu mwanya wo kwirwanirira. Ibyo niko ndababwira. Nta kuntu woguma ngaho gusa ngo ngiye gusa ngo Satani ngo yagutera ngo bigwanirire. Ntukicare. Eka nturindire igihe cyose ko urinda guterwa n'umwanzi. Va muri iyo ntambara yawe ya defensive. Bisanzwe abakristo bose bashimye ko bari mu ntambara. Rero ndabwiye mwene data, ntushobora kunesha umubiri by'ukuri iyo wigumira mu ntambara ya defensive. Urindiye ko Satani azagutera kugira ngo nawe umutere. Urinze kwigwanira. Ariko hindukiza urugamba, jya mu ntambara nawe ya offensive. Satani muhiga umugwanyi, twahawe ubwo bushobozi. Hindukira urwanye Satani, hindukira umugwanyi n'abazogira iki, azoguhunga. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ntugume muri defensive, ahubwo jya muri offensive. Ntugume mu mwanya wawe wo kwigwanirira, ahubwo mugwanye. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ntambwe ya gatatu ndakubwiye muri data ngo hindukiza, hindura umukenyero w'urugamba, ushobore kugarukana ibyo Satani byose yagize iki, yagutwaye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana idufashe cyane. Usabwa guhaguruka ugahindura uburyo urwana. Udahagurutse ngo uhindure ubwo buryo urwana, uzoguma uneshwa. Amen. Uje muri iyo komba yawe ya offensive. Urebe guma muri komba ya defensive, umurindiriye kuza kwigwanira, aho guhaguruka nawe urwanye Satani. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro kandi idufashe cyane. Ukoresha ububasha n'ubushobozi Imana yaguhaye kugira wirukane Satani, ugarure ibyo yakwibye. Ningenda kubwira ngo hari ibintu Satani yakwibye, udahagurutse ngo urwane urugamba, udahagurutse ngo umwirukane, udahagurutse ngo umugwane, uzoguma wicaye ngo utegeye aho gusa ngo araje kugutera ngo ubone kumugwana. Ibintu byakomeye Satani yaguteye ngo niwugira uhaguruke, ugira uje mu masengesho ngo watewe.
buri gihe komeza usenge, komeza uhaguruke, koresha ubushobozi bwose Imana yaguhaye, wamuri kwirukana Satani. Mugwanya zo kwigira kure. Muri Efeso aratubwira neza ngo soumettez-vous à Dieu. Ngo resistez au diable. Enda kubwiye muri data. Va muri ntuze offensive, muri defensive. Wihereza Imana by'ukuri. Utinye Imana, ugamburukira Imana, uciye bugufi imbere y'Imana. Ufata umwanya ukwiye wo kugwanya Satani. Maze ushobore kugarura ibyo byose Satani yagutwaye. Imana idufashe cyane. Reka ndababwire nta sinori ndakubatevya. Hari intambwe igira kane. Ariko ndiko ndababwira intambwe zo gushobora kugira iki? Zo gushobora kugwana kugira ngo mutsinde urugamba. Intambwe zo kugira ngo by'ukuri mushobore kunesha. Mushobore kuba mu buzima bwo kunesha. Hari intambwe igira kane. Ariko niyo kizigenza, niyo inarengeye zose, ni wegera Imana. Wegera imbere y'Imana. Uyegere cyane. Hama witange nk'ikimazi kizima. Wegera Imana. By'ukuri mu nyonga y'Imana habe mu buruhukiro bwawe. Mu nyonga z'Imana ndetse mu maso y'Imana habe by'ukuri aho wumve ko muri mu bwiza bw'Imana, wumve ko muri imbere y'Imana. Uyihereze, witange nk'ikimazi kizima. Rero ndakubwire, mu gihe dupfuye ubwacu, tukica ibikorwa byacu byo mu mubiri. Rero ndabwire, iyo wishe ibikorwa wabyawe byo mu mubiri, ni wica ibikorwa byawe byo mu mubiri. Ni wica ibikorwa byawe byo mu mubiri, uzoba upfuye ku bwawe. Imana ntabwo icyubahiro. Tuzozuka mu bubasha bwande bwa Kristo. Imana irekurira muri twebwe. Imana irekurira muri twebwe iki? Reka ndabwire ngo ihereza Imana. Pfa ku bwawe iki bikorwa byo mu mubiri, hamugira iki? Uheshore kuronka kugira iki? Kuzuka mu bubasha bw'Imana. Reka ndabwire ikintu kimwe. Nushobora kubura umuntu azutse mu bubasha bw'Imana. Iyo uzutse mu bubasha bw'Imana, iyo uzutse mu nkomezi z'Imana, nuvuga ngo ukika umuntu mushasha yowe n'Imana, umuntu mushasha niwo muhemu w'Imana. Aho nigihe wagize iki? Nigihe wemeye kupfa ku bwawe, emera upfe ku bwawe, wice ibyo bikorwa byo mu mubiri wawe, wice ibyo bikorwa by'umubiri wawe, wice ibyo bikorwa de la chair, ushobore kuzibuka mu bushobozi bwiwe. Kuko reka nabwira ikintu kimwe, ni wica ibikorwa byo mu mubiri wawe, ni wica koko ukica ugapfa ku bwawe, renda ubwire ngo ntusubira kuba wowe ubwawe, ahubwo uza kuzuka mu mubiri, uza kuzuka mu bushobozi bwiwe, uza gushoka mu bushobozi bw'Imana, uza kuzuka mu bushobozi bwa Kristo. Niyo ngo uza kuba umuntu wundi, muntu adasanzwe, umuntu by'ukuri, umuntu w'umunesha. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo cyo gituma umuntu amaze by'ukuri kuba ari umuntu by'ukuri yazutse mu bushobozi bw'Imana. Ubona hazutse mu bushobozi bw'Imana, ni umuntu by'ukuri yemeye gupfa ku bwiwe, akemera kugira iki? Akemera kwica ibikorwa byo mu mubiri wiwe. Aho umuntu ameze gutyo, numara gutera intambwe ukagera kuri urwo rwego, reka ndakubwire ngo hari ubushobozi Imana irekurira muri twebwe. Haleluya. Ubwo bushobozi si ubundi, ni ubuzima bw'izuka buri muri Yesu. Amen. Sinzi ko mwantahuye neza. Mu gihe dupfuye ubwacu, hama tukica n'ibikorwa byacu byo mu mubiri, tuzozuka mu nkomezi z'Imana, mu nkomezi zayo. Hama ikindi nacyo gikurikirana n'ikindi ni iki? Imana izorekurira muri twebwe iki? Ubuzima bw'izuka buri muri Yesu. Hari ubuzima bw'izuka, izuka ryacu. Ni umuntu ngomane kuzuka, ukazukira muri ubwo bushobozi. Hari ubuzima buri muri Yesu, hari ubuzima bw'izuka buri muri Yesu. Reka ndabwira ikintu kimwe, hari ubuzima buri muri Yesu buza kukuzamo, hari ubuzima buri muri Yesu Imana iturungikiramo, kuko by'ukuri tukaba atari twebwe, bukaba ari ubuzima bwa Kristo buri muri twebwe, bugendera muri twebwe, kuko by'ukuri twamaze kwitanga nk'ibimazi bibereye ku Mana, twamaze kwica ibikorwa byo muri twebwe by'umubiri wacu, twamaze kwegera Imana, twemera gupfa kuri twebwe, twemera gupfa ku bikorwa byacu. Hama Imana igira iki? Imana ituzurisha ubushobozi bwayo, iturungikiramo, iturekuriramu ubuzima bwo muri Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndababwire ikintu kimwe. Reka dusome gato tudatebye. Reka dusome ngaha. Reka dusome mu Baroma
umunani umurongo wa 35. Umunani umurongo wa 35 haratubwira ngo ninde uko ijambo ry'umutwe bavuga ngo urukundo rw'Imana, ngo urukundo rw'Imana. Reka ndabwire ngo bene data, niwegera Imana by'ukuri hamwe kwitanga nk'ikimazi kizima, ukemera gupfa ku bwawe, ukemera gupfa no kubwo ibikorwa byo mu mubiri wawe. Nega ndabwira ikintu kimwe bene data, hari ubwo buzima, hari ubwo bushobozi, hari ubwo bubasha bwiwe tutegeza kuzukana. Nuvuga ngo mu mpinduka zawe uza guhinduka, uri hindutse umuntu ari muri ubwo bubasha bw'Imana, kandi hari ubuzima bwo mwizuka rya Kristo Imana itegeza kukurekuriramo. Kubera iki? Kubera urukundo rwayo mwene data. Niyo mpamvu nawe hari amajambo yo gusoma mu Baroma 8:35 haravuga ngo ninda zo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo, mbe n'amarushwa canke n'ibyago canke no guhanwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota. Reka ndabwira ikintu kimwe, tera izo ntambwe zine ube vy'ukuri umuntu anesha, kuko nta kintu na kimwe coshobora gutandukanya n'urukundo rw'Imana mwene data. Kuba Imana yarakuvyaye ikakugira uwayo, nta kintu na kimwe kihari gifise uburenganzira bwo kuza gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe kihari coza gutandukanya n'iki? N'urukundo rw'Imana. Tera izo ntambwe kanukare mu mwuka. Tera iyo ntambwe ya mbere wanze uhaguruka umuntu akaza mu mwuka. Imana ihabwe icubahiro. Hama wongere uhagarike kwitwara mu bihe byawe uri kuracamwo, ariko utera intambwe kandi yo kwizera. Wongere ugire ku bwa gatatu, wongere ubwo kuri uhindukize iyo uburyo uri kuragwana. Wongere uhindukize, uhindure umukenyero w'urugamba, maze ushobora kugarura byo Satani yagutwara. Hama bwa kane wongere wegere iki? Wegere Imana. Hama witange ikimazi kizima kiyihimba. Imana ihabwe icubahiro. Ubuzima bwawe buzoheza bube ubuzima bw'impinduka. Ubuzima bwawe buzoheza bube ubuzima bwo kunesha mu izina rya Yesu Kristo, kuko nta kintu na kimwe kihari gutandukanye n'iki? N'urukundo rw'Imana. Komeza ku masezerano yawe Imana yaguhaye. Komeza ugende mu masezerano yawe Imana yaguhaye. Imana ihabwe icubahiro. Iyo tugendera amasezerano, iyo twizera amasezerano y'Imana, tukayahagararamo, tukayabamo, by'ukuri tugenda turabanesha. Kuko tuzoca mu muriro ntabwo uzoduturira, tuzoca mu mazi menshi ntabwo azogira iki? Ntabwo azodutwara. Ariko ibigeragezo ntibizobura kuza. Ariko mwene data, uku kwezi reka kukubera ukwezi ko kunesha umubiri, kukubera ukwezi by'ukuri ko kunesha umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Uko nunesha umubiri, ndagenda kubwira ikindi kintu mwene data, nunesha umubiri hari ibigeragezo byinshi uzobonesheje. Nkuko natamwe ndababwira, iyo utsinzwe mu mubiri hari ibigeragezo byinshi babigutsinze. Kuko iyo umubiri by'ukuri utarawunesha, by'ukuri umubiri utarawunesha by'ukuri ngo uwuneshe, abakiri wewe ntuburahinduka. Nuvuga ngo ntuburazurwa n'iki? Ntuburazurwa na bwa bushobozi bw'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Kuko ntuburapfa ku bikorwa byawe, ntuburapfa by'ukuri ku mubiri. Ubu kiyowe n'umubiri ukibona kameremere ku mubiri, ariko pfa by'ukuri ku mubiri. Pfa kubw'ibikorwa byawe by'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Maze ukwezi mwene data kukubera ukwezi ko kunesha umubiri, kukubera ukwezi ko kunesha umubiri. Ukwezi kuzokubera ukwezi kudasanzwe. Ukwezi ni wagushobora kukwitwaramo neza unesha umubiri. Nufata izi ntambwe zine, reka ndabwiye mwene data ube wazanditse, namwe utazanditse naho uze gusubira kumviza iyo audio, ariko izo ntambwe zine uzifata. Izi ntambwe zine uzifata. Wihe nka examen, wihe ugiye nk'ikibazo, uzigenderemo kuno kwezi kwa kane. Reka ndabwiye ngo mwene data, ukwezi kwa kane kuzohera uri umuntu by'ukuri wamaze kunesha umubiri, uri umuntu by'ukuri, uri umuntu usigara umuntu adasanzwe, uri umuntu by'ukuri hasigaye muri wowe habogaboga mwiki? Ubuzima uri mu isuka rya Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, reka ndakubwire ngo uyu munsi umunyamahirwe kuba wumvirije gusa ubutumwa, kuba wumvirize gusa Imana iravuga, kuba wumvirize gusa Imana iduhaye utugendere muri kuno kwezi kwa kane. Wewe nanje n'uwari we wese, n'uwari we wese kandi nawe ushobora kubwira ubutumwa. Uku kwezi kutubere kwezi ko kugira iki? Ko kunesha umubiri, mwezi wa kushinda mwili. Le mois de Dieu à quoi? À la conquête de nos chairs. Imana ihabwe icubahiro. Nesha umubiri mwene data, utsinde, ugwanye. Imana ihabwe icubahiro.
sinobarambira icyo Imana yashyize ku mutima nico. Ariko mwene data nifuza ko ukwezi ni kwarangira dutanga ukwezi kugira gatanu, dutanga ukwezi kwa Rusama, nizera ko intahe ziba ari nyinshi, ndetse n'ukwezi tutarakurangiza nizera ko abenshi intahe zigiye kuba ari nyinshi. Hari uzofata izi ntambwe zine ugasanga mu ndwi imwe atangiye gushinga intahe, ati izi ntambwe nazigendeye, ati izi ntambwe nazishize mu ngiro, nabonye ubuzima bwanjye buhinduka, nabonye by'ukuri ncika NG ya spirituelle, nabonye by'ukuri ndi umuntu agira iki anesha umubiri, ndi gihangange mu mwuka mu buryo bwo kunesha umubiri. Imana habwe icubahiro, uri umunyamahirwe. Imana ikumpezagirire, ubafasha akanya kugira ngo dukurikire. Imana iguhezagirane natwe, Imana iguhezagire n'abera bose. Amen. Shalom.